rwacu n'urusange rwa demokarasi burya gukora ibikorwa rusange n'urusange rwa demokarasi ukingira ibidukikije yemwe n'urusange rwa demokarasi mu mitumba n'urusange rwa demokarasi amabungo tugwiza mu mitumba n'urusange rwa demokarasi amavoka duteragira hose n'urusange rwa demokarasi amabarabara twakoreye neza n'urusange rwa demokarasi arya yose twasanuye barundi mwe n'urusange rwa demokarasi irya biti dutera mu mitumba n'urusange rwa demokarasi ndongozi muri ngaha mpereye ku barongoye abandi mwebwe murongoye abandi mu gisata c'umutekano n'ukwivuna abansi mwebwe murongoye abandi mu buzi butandukanye mukorera ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ndetse no ku mugwa mukuru wa komine Rugombo banyakubahwa murongoye amazone atandukanye muri ngaha mwebwe ndongozi z'abandi ku mitumba muri ngaha benegihugu mwese umwe wese n'uwo noba nibagiye kuvuga umwe wese yiyumve mu iteka ryiwe tugira amahoro tugira amahoro tugira amahoro ubumwe umutekano n'iterambere bifatiye ku kwirangurira ivyacu twebwe nyene nk'abarundi nagira na jewe nifatikanye n'uwafashe ijambo imbere yanje kugira ngo tubanze dushimire Imana data mushobora vyose kuko yadushikanye ngaha muri ino ntara nziza ya Cibitoke amahoro ndetse tugasanga na mwebwe mukomeye muri amahoro mwibereye ku bikorwa vy'iterambere rusangi iyo Mana yacu tuyiha amashi menshi nagira kandi na mwebwe ndabakeze nongera ndabatera intege kuko mwumvise akamo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye yateye indongozi zose guhera kuwo hasi kuri nyumba 10 gushika kuwo hejuru atera akamo mwebwe abenegihugu ati buri wa gatandatu ntihagira abaryama umukondora zosi ahubwo muvyuke kare muje hamwe mwikorera ibikorwa rusangi nk'uko indongozi zanyu haba ku rwego rw'intara haba ku rwego rwa komine ziba zabitunganije na mwebwe ndabasabe rero mwiha amashi menshi turabashimiye kuko turazi ko ino ntara ya Cibitoke irimwo abubahiriza isabato benshi mwebwe rero ko mwabaserukiye uno munsi nabo ndazi nyakubahwa mwaserukiye buramatari nabo nyene ko bahora bafata umunsi kugira ngo barangure ibikorwa nk'ibi
ndabashimiye kuko ibikorwa muhejeje gukora byo kuzibura uyu mufurege n'ibikorwa bija mu ntumbero yo gukingira itunga rusangi, n'ibikorwa bija mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, n'ibikorwa bija mu ntumbero yo gufasha aba tubona bafise amazu ngaha kubakingira, kuko twavyumvise ko hari igihe uno mufurege wuzuye amazi mbere ayo mazi agatuma n'amazi abomagurika. Murumva rero ko igikorwa mukozi uno munsi uwo biraba yohava yibaza ngo ni igikorwa gisanzwe, ariko ni igikorwa kidasanzwe kuko murakingiye aba bari mw'aya mazu. Mwene ibi bishika iyo ibidukikije vyahungabanye, ndabasabe mwebwe muri ngaha ndetse n'abatari ngaha mugabo bashobora kudukurikira, bumve ko gukingira ibidukikije umwe wese ategerezwa kubigira ivyiwe. Muti gute? Uwufise agatongo atera ibiti, hariho ibiti bibana n'ibiterwa ku mabarabara, indongozi zibaje imbere mutera ibiti bitabomora amabarabara, iruhande y'amazu mutera ibiti, vyaba ibiti vy'ivyamwa, ariko twumve ko turiko turakingira ibidukikije umwe wese ahashitsa. Ariko kandi ego hano mu Cibitoke aha turi nta mitumbi hanamye ihari, ariko turazi ugiye mu yandi makomine ko ihari. Twijukira ivyo guca imikobeko nk'uko ababijejwe babitwereka, kugira ngo dukingire agasi kacu, inkukura ntigume itwara uburyohe bw'isi yacu ibujana kugaburira abakure. Murabizi iki gikorwa rero nashaka kubabwira ko ari igikorwa gikomeye. Aba bashingamateka mwitoreye turi kumwe twamye tuvugana tuti mbega kwaha hari amazu canke hari imirima, mu gihe umwe wese yoraba agapande kiwe akaza araraba ko uno mufurege utaziba, akaza arazibura hakiri kare, ntivyosubira kudukoranya tunganuko. Ndabateye akamo rero iki gikorwa cy'uwo mufurege mu kigira icanyu, kuko ni mwebwe muba muriko murikingira. Ntimurindire indongozi ku rwego rw'intara ko arizo zirinda kuza, sivyo ga yemwe? Abari ngaha baba ngaha hafi, abakoresha iyi mirima babigize ivyabo, uno mufurege ntiwosubira kuziba, ntiwosubira guhitana amazu, ntiwosubira guhitana abantu. Tuvyumve rero tubigira ivyacu. Banyakubahwa muri ngaha, akanya nkaka kabara akanya ko kwibukanya ko duhamagariwe gukomeza ibikorwa vyo kwiteza imbere mu miryango. Namye ndabivuga ubu imvura igiye gutasura, mbere yaratanguye. Dusabe umwe wese mu vyo akora yibuke gusohora isuka. Nivyo ngaha turi ku muji, ariko ubu intumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi, nuko ata muntu n'umwe yokumva ko kurima bihebewe bamwe bamwe. Namwebwe rero mubigira ivyanyu kugira ngo musohore isuka, imvura niyatasura neza mutere, gutyo twirukana inzara mu gihugu cacu, gutyo twiteze imbere mu miryango, duteze imbere imitumba turiko, duteze imbere amazone turimwo, duteze imbere amakomine turimwo, duteze imbere intara turimwo, duteze imbere igihugu cose, igihugu kizoshobore kuronka umwimbu gishora hanze, gutyo bimwe abantu bidoge ejo tubisezerere. Birashoboka, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yama bitubwira, twese dushize hamwe ingufu zacu birashoboka ko duteza imbere igihugu cacu. Birashoboka ko mu mwaka w'2040 tuzoba turi mu gihugu cigaba kikigaburira, tutagitega intoka makungu. Birashoboka ko mu mwaka w'2060 Uburundi buzoba buteye imbere.
yamatubwira ati ntimuhave mwibaza ko mutazohashika, naho wewe utohashika umwana uri kuribaruka azohashika abeho neza, kuko nibo ba Burundi bw'ejo. Tuvyumve rero tubigira ivyacu, ntitubirekere indongozi zacu ku rwego rwo hejuru gusa. Ariko kandi ndabona turi kumwe n'ugwaruka, turi kumwe n'abavyeyi, turi kumwe n'abaserukira abandi, mbere turi kumwe n'abigisha. Murazi ko kuwa mbere amashuri azotangura, ngira nta numwe atabizi ngaha mu Cibitoke. Turiko turaheraheza kwitegurira kurungika abana bacu mu mashuri. Ndabinginge mpereye kuri mwebwe murongoye abandi, murabe ku buryo ata mwana n'umwe asigara atagiye kw'ishuri. Mudufashe ku buryo ata mwana acira ishuri hagati. Ubuho leta mvyeyi, leta nkozi yarafashije mu gushira inguvu mu mashuri y'imyuga. Abana bacu biga imyuga kugira ejo bazoshobore kwitunga. Abana bacu biga imyuga kugira ejo bazoshobore gutunga igihugu. Kuko tutabikoze gutyo ntaco twoba turiko turakora. Sivyo gabavyeyi, sivyo gagwaruka. Aha mvunira kagohe abana babigeme. Abana babigeme bagorwa na vyinshi turabizi. Mugabo muhagarare neza kugira ntihagira abasubira kubahenda, babatesha iyo muja, babatesha amashuri. Abavyeyi muhimiriza abana babigeme bagume mu mashuri. Ariko mvuze gutyo womengo basaza babo ndabibagiye. Ntihagire n'umwe asigara inyuma, n'abasaza banyu nabo nyene bige. Kuko vya bice 30% n'imiburiburi biri mu ibwirizwa shingiro ntituzobishitsa tutariko turaronka bigeme biga. Ntituzobishitsa barondera umukenyezi bashira mu kibanza kicanke kiriya bakamubura. Ivyo rero tubigira ivyacu nk'abavyeyi, tubigira ivyacu nk'indongozi, tubigira ivyacu nk'imboneza ziri imbere, kugira twumve ko kazoza k'umukobwa, kazoza k'umwana w'umuhungu kari mw'ishuri. Ndazi hariho abaca bavuga ibindi, ariko namasaba ko bajya bavuga ibindi mutobumviriza, kuko iyo umuntu amaze kwiyigira umwuga araheza wenyine akironderera ico akora, atiriwe aratega amaboko asaba hariya na hariya. Tubigira ivyacu rero. Simvuga amajambo menshi na jewe, kuko akakamo ndiko ndabatera. Ndazi namwe ko mwabigize ivyanyu, ndazi ko indongozi zose ariko zibikora. Reka mperaheze ndabasaba mwebwe mvukira za Cibitoke, mwebwe muba mu Cibitoke. Mvuze Cibitoke mvuze intara, no kuvuga ko amakomine yose arimwo. Dukomeze kubumbatira amahoro n'umutekano, dukomeze kubumbatira amahoro n'umutekano. Tubonye uri kwaraja ku rundi ruhande tumwereka ababijeje bamuhane hakiri kare, kuko ino ntara turabona ko muri ku mipaka y'ibihugu bibiri. Mu gihe tutobumbatira amahoro n'umutekano, ejo harabo hava baduca mu ryahumye. Ndabinginge rero mukomeze ya nyabune kugira ngo dukingire abana bacu, dukingire igihugu cacu. Ryaterambere nariko ndavuga ntitworishika ko tudafise amahoro n'umutekano. Abakuze barabizi, muri kahise byari bigoye ko abantu baja hamwe gutya kugira basangire igikorwa, kugira bayagi vy'iterambere. Ariko ubu birakunda kubera turi mu mahoro n'umutekano. Ivyabaye muri komine Mabayi mu gihe kiheze twaravyumvise. Mbere tuvange no gukeza nyakubahwa muheruka kwizegwa, turabakeje cyane ko bashizeho umupfasoni. Ubwo hari imvo, murerekana ko muhagarariye abo murongoye nk'umuvyeyi. Murerekana ko
komine Mabayi itarimo umutekano namwebwe mutazoronka aho muhagarara. Tujya twose twagoranye nkuko twakurikiye inama nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yashikirije, mugende mudutorera umuti mu maguru masha, mudutorera umuti mu maguru masha kugira ngo mukingire abene komine, kugira mukingire ababagendera, kugira mukingire itunga rusangi riri muri komine Mabayi. Gutyo ntimuzokora mwirebanga, murafise indongozi ku rwego rw'intara, hariho abatowe, eka bazobatera intege, ariko ijya komine isubira itekane, ntidusubire kumva umuntu abura ubuzima bivuye ku bube gito bwa bene wabo, kuko twarabikurikiranye. Reka mpeze banyakubahwa ndabasaba, nabivuze muhana imbibe n'ibihugu bibiri, mufashe kugira ngo urudandazwa rwa magendu ntiruhabe, mugwanye icitwa fraude, murabe kuri iyi mipaka ahashobora guca fraude hose, abakuru b'imitumba bahegereye, abarongoye amazone bahegereye, aba turi kumwe badufasha mu by'umutekano, mwese mubigira ivyanyu kugira fraude nayo novuga tuyigwanirize mu nyabune, kugira ngo ntihagire itagisi rici ruhande, kuko murazi ko iterambere riva muri twebwe abenegihugu, ariko kandi rikongera rikatugarukamwo. Ivyo rero mufashe kugira ngo ikintu citwa urudandazwa rwa magendu rutuzwe kuri izi mbibe zanyu muhana n'ibi bihugu. Sinovuga vyinshi, reka mpeze nsubira gushima ko dusangiye ibikorwa, ariko kandi subira gushima ko mwama mwitaba akamo abarongoye igihugu ku rwego rwo hejuru bama babateye, kaba ko kwiteza imbere, kaba ko gukorera hamwe, kaba ko kubungabunga amahoro n'umutekano. Ndabashimiye rero cyane, Imana ibaheza.